bite umuntu ashobora kuba ati bigenze bite mu gihe gito nk'iki kwisanga muri Rayon Sport uvuye muri Kiyovu? Imyitozo ya mbere yagenze neza. Urabona ko abakinyi muri bavuye mu karuhuko, ariko nabaye satisfait n'ingene nabonye twakoze, sivyo n'abakinyi ubona yuko bafise envie. Nibaza novuga yuko imyitozo ikurikira tuzokora cyane kugira dushobore gushika kuri form yo gukina match tumeze neza. Atubwire abantu ibintu bibaye mu gihe gitoya, wari umutoza wa equipe ya Kiyovu, usanzwe uri umutoza wa equipe ya Rayon Sport, byagenze ute decision kwisanga uri muri Rayon Sport wari ugifite amasezerano muri Kiyovu? Nibaza yuko mu mupira bibaho guhindura equipe. Nibaza yuko Rayon Sport yaranyegereye, turaganira, inyereka ambition yayo, inyereka projet yabo, mbona yuko nanje nyuze bijyanye nanje n'ivyo nshaka, hama fata decision yo kuza muri Rayon Sport. Coach, umuntu yakibaza biragenda bivugwa ko hari ikibazo waba ufitanye na Kiyovu Sport, ko mu buryo bweruye takurekuye nkuko yibyifuza, haba hari ikibazo ufitanye na equipe ya Kiyovu Sport cyangwa mwararangijanyije? Nibaza yuko uvuze ngo ntibandekuye nibisanzwe. Hari gihe umuntu agenda abandi batari bashaka ko agenda, ariko nibaza yuko mu mupira mwese murabizi yuko kenshi bikunda kubaho. Rero novuga yuko ubu ndi concentré cyane muri Rayon Sport. Nibaza yuko Kiyovu twakoranye neza, nakoze ibishoboka ku bushobozi nari mfise, kuvyo nategerezwa kugira. Rero ubu ndi muri Rayon Sport. Ama kontra yawe yavugaga iki mu rebana no gusohoka? Ko n'ubu muri Kiyovu nago babivugaho rumwe, bavuga ko wagomba kubahiriza amasezerano yawe. Murebana no gusohoka byavugaga iki kugira ngo n'urujijo ruveho? Nibaza yuko ivyo vya kontra ni personnel, nitwoza kubishira mu itangazamakuru. Nibaza yuko igihari nuko ubu ndi muri Rayon Sport. Ubu ndi muri Rayon Sport. Kiyovu ndabifuriza amahigwe kubandanya baperforminga nkuko equipe imeze neza nkuko nayisize, hama ibindi nanje karaba yuko nokora ibintu vyiza muri Rayon Sport kugira nanje carrière yanje cyangwa CV yanje iduke. Kuba uri muri Rayon Sport watangiye n'akazi uyu munsi, bivuga ko ibiraba n'amategeko na Kiyovu byose byarangiye, mwarangizanyije? Nibaza yuko ibiraba amategeko n'imiraba n'ibindi ivyo biza mu nyuma, ariko igikuru nuko je nagize choix yo kuza muri Rayon Sport nkava muri Kiyovu. Hanyuma coach, navuga ngo wenda mu buryo ni umutoza ashobora kuba ajya mu equipe agarugambije mu equipe ya Rayon Sport, ku buyobozi icyo mwumvikanye waje usa nkaho wenda uje kubaka, tuba tubona na mutoza ufata projet reka mfashe equipe na gutwara iki gikomba aka kanya, cyangwa se ari byo tuje gutegura muri Rayon Sport cyane nk'umutoza wenda nabakona iciye? Nibaza yuko gutwara igikombe birashoboka, kuko Rayon Sport iri muri course ibikombe byose bibiri muri championnat. Novuga hasigaye match nyinshi, mu gikombe cy'amahoro iracarimwo. Nibaza yuko equipe nka Rayon Sport ni equipe yamifise ambition yo gutwara igikombe ku mwaka naho equipe yoba ukwimeze kose, ariko ambition bihari. Nkuko nanje nk'ubutoza nanje nshaka kugeraho ngeze, nshafise ambition niniya, nanje namashaka kugira iyo avantage, namashaka gukora muri situation nziza zazishobora kugupermeta gutwara igikombe. Rero nibaza yuko tuzofatanya, nubwo nabonye ko equipe ari nziza, dushobore gukora ibishoboka byose turaye ko twoshimisha abafana ba Rayon Sport tugatwara igikombe kimwe cyangwa bibiri muri uyu mwaka. Uravuze ngo
ekipe ni nziza wijemo habura journée nkeya ngo shampiyona irangire urakomereza ku wari uhari uradapta philosophy yawe abakinyi bashya bayigendereho bite urakomereza he? Nibaza yuko dufise abakinyi nariko ndaraba nzogerageza kuraba kongeramwo ivyo wanje ariko ntahinduye cyane ivyari bihari kuko nidushobore kuperturba nani ariko nzoza ndinjiza cyane philosophy yanje kiza nuko nabonye yuko dufise n'abakinyi bafise experience nibaza yuko bigenze neza bakabifata hakiri kare nibaza yuko nyuma ya match yo kwa gatandatu dufise ivyumweru bibiri vyo gukora nibaza yuko nzogerageza guprofita muri ya treve ko noshiramo philosophy yanje nkaraba ngene abakinya ashobora kwiadapta turabe yuko dushobora kuyempoza mu match turabe ko dushobora gukina neza turonka intsinzi. Hanyuma coach ndavuga nk'intego uzanye muri reyo karite y'abakinnyi ko bizavuze ngo ni nziza nka coach Rayon Sport yifuza gute gukina gute ese wenda urakomeza nko wari uvuze muri philosophy ngo kwatuma karite y'abakinnyi n'intego wifuza ikwemerera kugeraho? Nibaza yuko Rayon Sport ifite abakinnyi bakuru ifite n'abakinnyi beza nibaza yuko bizovana n'ingene abakinyi bumva ariko nibaza yuko genzo komereza kuri philosophy yanje nkagerageza kwibashiramwo kugira ndabe yuko dushobora gukina neza tukanaronka n'intsinzi. Ese umutoza wavuze projet munarata yibaza irajyana wenda n'igihe muri Rayon Sport mu gusoza isezerano hari itaha amasezerano yo wenda yabavuga iki? Nibaza yuko no gusoza isezo ni itaha nibaza yuko nkuko twavuganye na president no gutangurira kubaka equipe mu mwaka utaha dutanguriye muri uyu kugira dushobore kugira ico twubakiye dufise aho dufise base kugira dushobore gukomeza mu mwaka utaha. Nibaza yuko ikindi gikomeye nuko turiko tukora ibishoboka byose turabe yuko malgré turiko turubaka tworonka n'igikombe tukaronka ni na courage yo kubaka cyane dufise aho duhera. Hanyuma president kocha hari abakinnyi tutabonye mu myitozo Yannick Bangara ndetse na Bigirimana Bedi bite bya Bedi bite bya Bangara? Bangara nibaza yuko yari yagiye mu karuhuko iwabo ariko araza. Abedi yari yakoze imyitozo yagize akabazo gato mu kuguru ariko nibaza yuko nawe mu minsi iri imbere muzomubona yagarutse kugira dushobore kugira equipe yose umuntu akompoze afise abakinyi bose. Buri mutoza wese wano mu Rwanda avuga ko Rayon Sport equipe y'igitutu kuyizamo muri journée za nyuma coach si pari iri risque wafashe? Umuntu udafashe risque ni moteri imbere no kuvuga ni equipe y'igitutu na Kiyovu si equipe yoroshe na Kiyovu ifise igitutu Rayon Sport nayiciyemwo decision nayifashe navyumviriye yuko nena gerageje kuraba Rayon Sport ngene imeze sinafashe decision ntabona ko bishoboka nuko nabonye yuko bishoboka yuko nshobora kugera ku ntego yanje canke na Rayon Sport nkayishitsa ku ntego yayo. Rero ni pari risque ariko iri calculé nibaza yuko nkuko envie mfise nkuko ishaka mfise nibaza yuko tuzobigeraho. Uwa mbere ararusha Rayon Sport amanota 7 hari n'igikombe cy'amahoro niho gushyira imbaraga ni championnat ni cy'amahoro nihe kumureyo ugukurikira? Nibaza no gushira imbaraga hose kuko birashoboka. Uravye championnat ngene imeze ubu hari ama equipe yari karagwanira kutamanuka na ama equipe akomeye ashobora gutesha amanota nkuko dushobora natwe kuyatsinda canke tukayatakaza. Championnat iracakomeye cyane hasigaye match zirenga 10 ico nico kintu cya mbere gikomeye n'amanota 30
mu manota 30 no gukuramo amanota 7 gusa nibaza yuko ibintu byose bishoboka. Igikombe cy'amahoro kirahari ariko sinovuga ngo dushire imbaraga ngaha ngo tureke ngaha, oya tuzoshira imbaraga ku bikombe byose turabe yuko nyamba icya championnat dutsinda nabo bagatsinda bazogitware kwera bari baturi avance. Nyamba mu cy'amahoro dushobora gukora ivyo dukora tukakibatwara ni tuzogitwara. Nibaza rero yuko ibi kintu gikomeye no gushira imbaraga ku bikombe byose. Umutoza wakomeje kuvuga akantu ka ambisiyo ni iki kikuri ku mutima kuko uri kuvuga nk'umuntu wakaniye this time kandi none ukumva abantu hano bavuga ati hari ingingo umutoza wa knockout iyo bigeze ku gikombe cy'amahoro ufite respiri hejuru ariko ku makipe ndumva arane umaze gutoza niba ataratana mu Rwanda championnat nibirakunda ni kuri ku mutima ugerageje kwerura cyangwa se ibyo nibyo nari nitekerereje iyi ambisiyo uri kuvuga ni iyihe kuko ni n'inshuro gatatu yisubiyemo. Nibaza yuko nkuko mabivuze maze igihe muri championnat maze kuba wa kabiri inshuro novuga nyinshi wa gatatu wa kane sivyo umuntu akarata championnat kuri journée ya nyuma hahandi wari wizeye ariko nibaza yuko ivyo vyose ni experience kukina knockout ni calcule ni mibare sivyo ariko na championnat nayo nyene ni mibare. Rero nibaza yuko ahantu hose nagiye ndaca yabaye experience kuri jewe. Sukuvuga ko igikombe cy'amahoro kidashoboka, sukuvuga ko igikombe cya championnat kidashoboka, nibaza yuko no kugira ambition turabe yuko umuntu ashobora gushika ku ntego. Yego mutoza dusoza mu kuzana Sasha. Baza yuko Sasha n'umutoza amenyereye championnat yo mu Rwanda. Ni n'umutoza yaciye muri Rayon Sport. Rero nashatse umuntu ashobora kumfasha ashobora kuyadapta direct muri equipe ya Rayon Sport. Umuntu amaze kwacha umuntu azi pressure ihaba. Rero nico gituma namutoye kandi n'umukoca ariko araduga cyane afise amaze kugira experience ya championnat. Nico gituma ubona nazana na Sasha kugira dufatanye na Romami yarahasanzwe kugira tugire staff imeze neza kugira tugwiza amachance yo kuraba ko dushobora gutwara igikombe. Abafana ba Kiyovu bafata ko kugenda kwa muri sport ari nko kuba muhima bo babwira iki n'abafana muri rusange. Nibaza yuko muri football guhemuka ni ibintu iryo jambo ntibari kwiye kuvuga kuko twe turabakoze ni nkuko nabo bovyuka bagusezerera ntiwovuga ngo baguhemukiye baravye intérêt umuntu aba yaravye intérêt ziwe akaraba ikintu gishora kugira nanje naravye intérêt zanje. Nibaza rero yuko kuko nanje harageze igihe muri Kiyovu bashatse kunyiruka mu nyuma ndashobora kugira kwigwanaho ndagaruka sivyo nanje gusezera sinovuga ngo barampemukiye cyangwa nanje nabahemukiye n'umupira sivyo no kuba ba sportif twemere ko ari umupira. Murakoze na